Madam. Lakini mtware wanje. Asante. Kazi. Amakuru. Mura mwiriwe neza. Abana baramahoro. Bana barakomeye bose. N'amahoro turashimye. Ndetse gusa abakozi b'Imana kutugenda turwanya intambara y'ababica. Reka dushime Imana amajambo makeya kuko Imana yadukoreye itangazo. Mwami Yesu ndagushimiye data mujana n'imbabazi. Wabanye natwe rero majyajoro ryarengana. Mwami Yesu waturinze ibinogo byose Satani yagiye yatega mu nzira twagiye ducamwo. Watwitangiye imbere Mwami Yesu nuhabwa icubahiro. Aka kanya keza nongeye gushimira ko nongeye gushika muri urusago. Sanze umudamu n'abana bose ari bazima bashima izina ryawe ryera. Reka nanjye ndagushimira Mwami Yesu kutugiriye neza. Nuhabwa icubahiro. Reka ndagushimira mwakanya keza tugiye kumara n'umuryango wanje. Mwami Yesu nubane nacu twiteho dutwenze tunezereze. Ikuko izina ryawe ryera senze nizeye. Amina. Asante. Mtware wanje n'ibiki none ko mbona umenga kameriwe neza habaye iki? Madam, Hari ikibazo wahuye naco mbarira. nibaza ko atakibazo nahuye naco. Ariko uretse ibikorwa by'Imana turiko tubikora. Tugwana intambara. Nyinshi cyane. Turamanuka tukaduga. Ndabizi nuko tubimana. Hari naho dushika ugasanga harakitse tukoroherwa mu gutambuka. Ariko ico twizeye abakozi b'Imana nuko tuzonesha. Ibyo turabyizeye. Cyane gose. Yego. Hama namwe mwiriwe gutenga hamwe gose. Asha twiriwe inkore abana baraho bavuye ku mashuri kweri bimeze neza. None rero muvyagenze gute mu nzira? Ego, mu nzira bimeze neza. Ego nta ntambamye twigeze tubona mu nzira. Uretse ko mfise ibitekerezo byinshi kandi bimaranye iminsi myinshi. Bimeze gute? Iyo turiko turasenga abakozi b'Imana dusengera abantu mu mpande zose. Abagwaye turabasengera, abakene turabasengera, Cyane gose. imfuvyi turazisengera. Turasengera n'uburongozi kugira leta amaleta ibikorwa bigende neza, nitwumva intambara hirya no hino, nitwumva amasanganya hirya no hino. Kandi ico mpamya nshima Imana ndanezerwa iyo ndiko ndumva abantu twasengeye bariko bishuka. Amen. Ariko nkaca ngira agahinda mu mutima bivanye n'ukuntu ndi kubona ngwana intambara z'ubukene. Nta munsi numwe wijana ku Imana ntumvise abantu babiri bashimye Imana ko Imana yabagiriye neza yabahaye amafaranga. Ariko jewe iyo ndiko ndarondera ndiko ndashakisha birampa gose. Ikirato urabona ko cantabukiyeko. Amavuta arigamperera ko imodoka nkabura uwo ingene ndabigenza aho nkihangana kuko nzi ibibazo ni ngombwa nkore navyo. Sha ihorere utaravuga byinshi naje birambabaza cyane. Nukuri ndavye ubukene dufise ngaha mu Burundi. Kuri bateye ubwoba. Kandi twirwa dusenga Imana tuduga imisozi tumanuka dusengera abafise ibibazo bo bakishuka tw'Imana ntitwishyure. Kuko Imana dusenga umenga ntitubona. Umenga ivyo tuyikora umenga ntibishima. None madam, bigenza gute kwe? ndafise ikibazo. Nabikubwiye ko mfise ikibazo maranye iminsi. Wonyemerera nk'umucance wanje twubakanye kuko ndibuka umunsi turagana twarahanye isezerano ko tuzobana gushika gupfa. Cyane gose. Kandi kuri iryo sezerano nibaze ko unyumvira nk'umutware kuko birira bivuga ngo Cyane gose. badamu mwumvira abagabo banyu ngo kandi namwe bagabo ngo mukunda abagore banyu. Urabizi ko ndagukunda. Rero mfise icyumviro maranye igihe kinini, sinovuga ngo ni gito kuko ndakimaranye igihe kinini yinya. Ndamaze igihe nkora umurimo w'Imana. Kandi sinigeze noroherwa. Urabona ko no kurya hari igihe turarubusa, hari igihe nshika tukanywa amazi. Rero ubuzima naburambiwe nk'umukozi w'Imana. Nicyo cyumvire kutakimbariye kuva kera kandi mbacimvira igihe kirekire kutakimbariye. Tugifashanye kumwe twebwe abakozi b'Imana iyo tuza kuvuga tubanza kwiyumvira neza. Ntushobora gutekereza ku bintu ngo ushoka ubivuga ntubuzi yuko ujye uzobibwira uko azobyakira. Ushobora no kubanza gusenga Imana nkisonzeshe. Rero narisonzesheje nguma mbona inzira yo gutabagwa kwacu ni inzira imwe kandi
ndabona ko bizogenda neza iyo nzira ndabyizeye. nanje niyo shaka tumenye kugira turabe ukuntu tuva mu bukenera abakwera ahantu mwiyinzi ukuntu hameze nukuri abana ku ishuri ho babirukanye ngo uniform urumva ibibazo kweri ubwo mbari iyo nzira naniyo shaka kumenya. Sawa, nizeye kuza kunshigikira mu byimviro by'iwanje. Cyane gose. Madam, urabona turafise umwana w'umukobwa. Imana yaraduhezagiye. Cyane. Iduha umwana w'umukobwa kandi mwiza. Sane ntabwo ubona ko ari umukobwa mwiza. Umukobwa mwiza cyane cyabaye kabisa. Imana ivuga ngo inzira zo gutabagwa umwana w'umuntu aronkeramo zirenga 1000. Ntabwo wizeye ko dushaka gutabagwa biciye kuri Sani. Bigenze gute? Twobigenza gute? Sani akundanye n'umusore afise amafaranga. Menshi. Mu karere dutuyemo aho tubaye Sani ndabona yuko ari we azwi abagenzi bose bavuga ati Sani yaronse umubosi. Niyo twobigenza gute? Shaka mbari ukuntu twobigenza nka guteba amajambo. Mbari ukuntu twobigenza. Narabitekerejeho cyane. No kuvuga ujya mu nkunga akundanye na Sani. Afise amahera. Menshi. Nabuze inzira ndabikubwira nko kubera biragoye ko navyumvira igihe kinini cyane. Oya mbarira ntukire ingorane ntugire n'ikibazo mbarira. Ujya mu akundanye na Sani ajya amafaranga ndashaka ko twoyashikira kubera Sani nitwamuganiriza tukamwereka inzira y'amafaranga dushobora kuyarekipera ajya amafaranga ya boyfriend wiwe byose bizahita bigenda neza. Narasenze Imana ndasaba Imana idutabare ibicishije mu nzira zayo nguma mbona Sani uko zenze nkaguma mbona amafaranga ariko araza biciye kuri Sani ku mwana wacu twabyara. Rega biranashoka Imana ikaba yamuduhaye kugira rero je nisunga ibyanditse muri Bibiliya dukire kubwiwe kuko Imana ntibeshe ngo inzira zo gutabagwa ku mwana w'umuntu ngo zirenze 1000. Uko nukuri ndizeye ko dushobora gutabagwa biciye mu nzira. Rero cyiyumviro cyanje nico urambwira uburyo ushobora kuba ubyakiriye canke umpanura ugoroye ati aya mafaranga tuyashikire ariko iconzi cyo ushingira intahe. None ka mukozi w'Imana urabona twe turakoze Imana kandi kure Imana igihe kirekire kandi imishinge turabizigirwa. None ivyo nitwabigenza mu iyo nzira nta ngaruka bizozana ku murimo w'Imana cyangwa abakozi b'Imana abandi bavyakira ukundi kuntu inzira uhana ico kirumvikana. Ariko umenye mwabanye abakozi b'Imana bose dukorana umurimo nitwe twenyene dukenye cyane naje ndabibona kuri kandi biranambabaza gose. Ntushobora kumenya uburyo barosemwo barashaka kuba barose mu nzira itandukanye n'iyi yacu. Nta muntu n'umwe avuga aho yaronkeye. Niyo bariko barashima mu rusenga tubwira ati Imana yarabahezagiye bavuga ko Imana yabahaye amafaranga yabahaye ubutunzi ariko nta numwe avuga inzira yaciye nko kugira abandi bahace. Nta numwe kubwira. Reka rero natwe duce mu inzira ya Sani uyu mwana wacu dutabarwe mu inzira y'umwana wacu. Ndibaza abakozi b'Imana dukorana nibabona ntanzi kigira 10 bakabona turashikana bakabona badutembeye bakabona isaro yahindutse bakabona amateka yahindutse imodoka tugendera n'ingene imeze shika ngaha ari bitoro kimeze kanga y'ibitoro byinshi ipine zaraheze nibabona amateka yahindutse yacu natwe tuzohagara dushima Imana ati Mana waragize neza waraduhaye ibyo twagusabye dushimira Imana. Rero umubwira ati bimeze neza hanyuma duhite turondera uburyo Sani tumugirira tumusaba ikiganiro ujya mwana wacu arubaha. Nukuri rero tutatebeje je ndabona ahubwo wari watevye kubimbarira kuri ko vyibitsemwo igihe kirekire n'icyo cyose ibimbarira kare bingira kare fasha tumuganiriza tukumva ukuntu vyogenda. Nakubariye madam abakozi b'Imana tudupfa kuvuga tubanza kubaza yo mwijuru hambika twerekeza ntidupfa kugenda abisi iyo atekereje ikintu ahita gikora ubwo nyene twe tuja mu cumba tukabaza Imana bimeze gute Mana. None mbwira rero nyaruza tuzobicisha mu ihe nzira no gufata Sani tuganirize tumwicarike nk'umwana wacu. Ntabwo ubona yuko amashuri nayo bishobora kwanga bivanye n'uburyo bwo kurira. Biragaragara cyane ko urabona Sani nitwamwicarika tukamenya ko agiye kwiga university atakibaza afise cy'amafaranga atakibaza afise cy'ubuzima
sana azovyumva kandi nawe azohita aduha ibitekerezo ujya mwana afise ubwenge Imana nje ututabaye ujya mwana afise ubwenge Imana dukura mu hagasuzuguro k'ubukene turayikorera turagira nti mugabo kwera oya ni igihe dutabare kabisa rero bivanye n'uburyo umwanya ducunguza umwanya kuko ndiko ndihuta dufise inama ku rusengero abakozi b'Imana bari bampaye message muri telefone sinashinje kubikubwira kuko ndazi namwe mwari munkumbuye kuva mu gatondo ntitwari bwabonana cyane gose rero dufise inama hama mudusengera natwe iyo turi mu ibikorwa by'Imana ndabizi umukozi w'Imana turwana intambara nyinshi cyane ndabizi kumuhura n'amageragezwa menshi rero mudusengere cyane cyane n'ubukene ubusize mu rugo ubu nyine turafise inama ku rusengero ngomba nihute yego nibaze ko tuza gusubira mu mwanya uza kuza ibibazo biza guhinduka muraza kuntelefona Yesu abahezagira kandi icyo cyiyumviro tugikorere ku vyihuse reka nshime Imana gatonya kukiganira dukoze turagushimiye mwami Yesu turagukengurukiye n'uyu mufasha wampaye Mana wewe urazi byacu ibyo twiganyira urabizi ibyo tukwifuza ko urabizi ndi mu bikorwa byawe Mana ndakwinginze untera iteka natwe uyu mwaka 2020 tubone gutabarwa kuvuye mu ijuru aka kanya keza tugiye gutandukana kubw'umubiri kubw'impuhwe mu dusengeranire amen ndakwinginze utwiteho gose uduhindura amateka ndasenga iyo mwana wacu Sani Mana n'umuhindura amateka ahaja ku ishuri Mana mu bumenyi n'ubwenge abonekane ko ari umwana wa Papa Sani cyane Mana ibyo ndabigushimiye kandi bise kwizera kubihindura uduhinduriye amateka mu buzima bwacu ni mu izina rya Yesu saze nizeye amen Jana Yesu mugire ibikorwa byiza Yesu abahezagira sawa murakoze abatangura imbere nabo mukurikira amen